ababirigi mu kugira ngo badane amashure mu Burundi barakurikiza kubera hariho reforme yabaye 1925-1930 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1925 kugera na 30. Iyo reforme rero niyo abazungu rero bari bafise icimviro yuko mu gihugu cyose ugiye uhama hariho de race supérieure de race inférieure. Baca rero bavuga yuko abatutsi aribo bazi ubwenge kurusha abahutu. Niba shaka ico gihe rero iyo reforme iragwanya ica rero barakuraho nibashaka abarabaganwa barabatware b'abahutu benshi, hasigara abatutsi n'abaganwa cyane cyane abaganwa benshi. Mu kugenda rero kwiga asirida, kuko rero asirida bahigisha niho higishirizwa abazofatanya n'abakolonialiste n'ababirigi batwara Burundi. Abo rero babafasha, hariho abafasha mu byo gutwara section administrative, hariho n'ivyerekeye iby'ubuganga section des médicaux, hariho n'ivyerekeye abaveterinere section vétérinaire, hariho na section pédagogique. Urumva rero mu vyerekeye section administrative hari cyane abaganwa, niho havuye abaganwa benshi babize bakagira n'ikibanza gikomeye kuri independence, bamuhirwa bantuze Nyamoya, bigaye impunzi n'abandi benshi bari cyane abana b'abaganwa n'abatutsi bamwe. Hanyuma mu vyerekeye section dufate nka pédagogique, aho nta haba abahutu canke abatutsi, canke na section médicale, section médicale urasangamwo abatutsi n'abahutu, eka na section vétérinaire.